Ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese bakunzi ba B-Info na B-Info Plus nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro nongera niramukiriza umusesanguzi we turi kumwe ndakuramukije cyane. Amahoro cyane Benita. Ababana natwe umwanya ku mwanya. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Neza cyane. Nawe amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Yes, reka twibandanyirize n'ikiganiro cacu. Umusesanguzi turifuza ko botuha amakuru ari alayini niko no yitwa canke se amakuru agezweho ku mirongo y'urugamba bimeze gute hano muri Fizi. Imbere yuko tuja muri Fizi twanze kuvuga amakuru y'iwacu. Ego, okay. Yago nyene iwacu mu Burundi uyu munsi novuga ko zari impundu mu by'ukuri aho abarundi sinzi bagiye kwakira nyine icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi we yaravuye muri Ethiopia amasanamu ngira ngo ufise telefone Android wese yabonye amareresi yabonye amafoto ngene byari bihimbaye kwari ku magroupe WhatsApp yacu ndaza ko amasanamu ngene byari bimeze neza cyane harimo n'abazungu babyishimiye barafise amafoto ya nyine icubahiro hariho imigwi y'abatamvyi imigwi y'abaririmbyi abene igihugu ku mabarabara bari benshi mu by'ukuri novuga ko byari ibintu byari bihimbaye cyane gose kubera ko nukuvuga abene igihugu baronsa akaryo ko guserura akanyamuneza akamwemwe kubera yuko novuga ko Burundi bwagiye muri histoire y'isi nkoresha iyo mvugo rero wowe ndazi ko utagiye wowe sinakubonye sinzi yo waruri abarundi umutima twese twari twasidukanye n'iyonga ko ntageze hari abantu benshi sevre ntitwari kubonana rero mugabo sinakubonye wewe abandi benshi nababonye mugabo hari abantu benshi gose nanje abarakobwa ko batambonye hari ababa ko batambonye ku mbengene ko nambaye agashapo batamenye nambaye agashapo kandi nari mfise kamera batamenye nafata kamera mu by'ukuri ibintu bya umunoni nkoresha mvugo bya umunoni kandi byari byose cyane gose neza cyane uyu munsi kabisa nkuko bivuze niho twakira son excellence bwa yaravuye reka barabizi sinavuga menshi rero abatari bari bavyibagije n'uyu munsi kabisa byabaye reka cyo twibandaniza bwana musesanguzi utubwire uko byifashe même si hari kuvugwa cessez-le-feu abagandagurika bo bakomeza kugandagurika turabona hariko aravugangwa cyane urupfu rw'umukoloneli w'umunyarwanda yitwa Kabayiza uyu n'umunyarwanda umwe mu baofisiye b'u Rwanda bariko barakordona ibikorwa bya gisirikare ku ruhande rwa Twigwaneho hajya mu misozi miremire ya Fizi. Uyu koloneli Kabayiza urupfu rwiwe nuvuga ko ari igihombo gikomeye cyane gose ku ruhande rwa Twigwaneho na AFC M23 kubera ko niwe yarajejwe ibyo no kwita planification donc niwe yategura yarajejwe gutunganya ivy'urugamba ku ruhande rwa Twigwaneho ruritabara hamwe na M23 hajya mu misozi miremire ya Minembwe. So murumva yuko ibintu bikomeje kuba kugerwa ndabaga nkoresha imvugo uyu koloneli Kabayiza yahitanywe n'ibitero by'indege zitagira abadereva za ibitero byagabwe na leta ya Kongo n'igisirikare ca Kongo FARDC hajya mu misozi miremire ya Fizi. So kuba hari mu by'ukuri genda vugana n'abene igihugu bari hariya nabisa abajama batubwira bati ibintu turiko turabona muri Minembwe twebwe twahora twumva intambara ntabwo ntazukare bwabone turiko turabona intambara kumwe bazivuga mu mareresi drone zirasa tubona tukabona baducisha ko abasirikare bacitse amaguru abapfuye batwigwaneho urumva ko hariya muri Fizi nubwo tuvuga ngo cessez-le-feu ibintu ntabwo biriko biragenda neza mvugo wa wundi iyaba barabumva ndavuga abasirikare batwigwaneho sino abene igihugu bo baratwumva cyane kandi nibyo tubashikiza barabitahura ndetse bakabishira kuri ntibate ariko bari abasirikare kumbe nabo bashobora ko batwumva mugabo kubera itegeko rya gisirikare akaba atayandi mahitamwo bafise hariho twego turavuga na kare we yambwiye ngo abasirikare b'u Rwanda bari ku mirongo y'urugamba muri Kongo ntabwo bafise droit yo kurekira no kuvuga bo ni progressa kudeborda ni bakubitwa bajya kubitwa bobo ni kwa avance rero nivyo ndiko ndabona na hano mu misozi miremire ya Fizi kubera ko
leta ya Kongo yarabasabye ku neza yuko bomanika ibigwanisho byabo maze bakishikana. Mugabo turiko turabona bakomeje novuga gukomantaza imitima, ari navyo biriko biratuma bariko baraganagurika ku mubare ku giti kinini cyane gose. Ngira ngo mwabonye amasanamu twabahaye kare, amafoto y'abashoboye kugwa ku mirongo y'urugamba hajya muri Fizi nyene tuje muri Minembwe, n'ayandi kumbure turashobora kuyabahereza kuko tuko turaronka imihoro y'abariko baraduhereza biriko birabera ku mirongo y'urugamba. Tukiri hariya rero muri Fizi, Sematama yarabonye yuko ishamba ritakiri ryeru, aca hitamo kugira iki, kuyabangira ingata. Ubu Sematama ariko araturatura mu mashamba ya Kongo, ariko yangara nka Kayini atagira destination, kandi yarasanzwe ari umuntu yubahitse, yarasanzwe afise ahantu aba, yarasanzwe afise n'ingabo zimucungera. Ibi vyose novuga ko ari we yavyikwegeye, niyo avyikwegera wenyine basi ntaje no kubikwegeramwo abandi banyamurenge bose nkoreshe bose, kuko abatari ku mirongo y'urugamba bariko baratakariza imiryango yabo. Urumva ko ari akaga novuga ko Sematama yashoboye kubakwegera. Muri Fizi yo muri make intambara mu by'ukuri ziracabandanya. Twabonye abawazarendo aho bariko bavuga ko bariko bitegura barungitswe mu kandi gace gasanzwe aho bumvise ko twigwana hariho bahungiye. Urumva yuko hariho uruhigi ruriko ruraba ku muntu wese yitwa umutwigwaniro, ku muntu wese afise ikigwanisho atari ku ruhande rwa leta mu misozi ya Fizi, ariko arahirwa bimwe biteye ubwoba. Muri Fizi muri make nuko uyu munsi hiriwe. Ariko bana mfisangoza mbere yuko tuja ahandi ku mirongo y'urugamba, je hari kintu ko ndiyumvira, ariko ilo 18 ni yashika koko M23 kumera kure kuroki. C'est clair, leta ya Kongo yavuze ko yoyo iriteguye kumanika guhagarika ibigwanisho, guhagarika intambara. Mugabo cishiraho condition, twe tuzohagarika intambara. Mugabo tubonye abo duhanganye babandanije inzira y'intambara, ubwo bo inzira y'amahoro ntabwo bazoba bayikeneye, bazoba bakeneye kugira iki, gutora umuti biciye ku masasu. Ubwo rero ngo leta ya Kongo nayo izoca barasa yihanukiriye. Ndabibutse ko uyu munsi turigenekerezo rya 16, hasigaye umunsi w'ejo 17 na 18, kubera ko bavuze ko bazohagarika intambara saa 6 z'ijoro. Reka tubirindire kuko urabona neza yuko intambara zanse kugira nzase guhagarara. Niyo mpamvu nari ntwagije ati none burya nyene koko naco. Reka twibandanyirize kuko iyo umuntu yanse kumva aribonerako. Reka twibandanyirize hano rero ku mirongo y'urugamba. Ndashaka tubwire amakuru ngene vyifashe hano i Masisi na Walikare, hoho vyifashe gute? Masisi Walikare naho nyene uyu munsi ibintu ntabwo novuga ko vyiriwe ari wa neza, haba ku ruhande rw'igisirikare cy'u Rwanda RDF, haba kuri M23, eka numvise ko n'abawazarendo batakaje amayelema mu ntambara zahabaye. So ni novuga ko ari igisirikare cy'u Rwanda cari kigiye gutanga renfort mu gace bita Mpeti, hamwe baheruka koraswa na drone ku munsi w'ejo niba nihenze, maze bageze mu gace bita Rutiba baca bagwa mu mutego waba wazarendo. So aha muri Rutiba, abantu batahazi, Rutiba iri muri Masisi, neza na neza ni ahantu Masisi ihurira na Walikare. Aha muri Rutiba, ku bantu twakoranye ibiganiro cyane baramaze kumetiza buno guce, no kuvuga uvuye muri Kicanga werekeza muri Mweso, no kuvuga uva muri Mweso ucushika aha muri Rutiba. Hariho niho igisirikare cy'u Rwanda RDF caguye mu mutego w'abawazarendo, maze intambara zica zirasekera. Ku makuru twaronse hano, igisirikare cy'u Rwanda catakarije abasirikare batari bake, ndetse n'aba M23 bien sûr bari bahari nawe nyene bahatakariye, ariko twumvise ko n'abawazarendo bashoboye kwatakariza amayelema. Ntabwo twashoboye kuronka effectif y'abashoboye kuhagwa, mugabo uko biri kose wazarendo niyo yagumanye kano gace ka Rutiba, kuko niyo yateze umutego zino nyeshamba z'u Rwanda. Nababwiye ko amakuru twaronse zariko zerekeza mu gace bita Mpeti. Aha uku kuntu bakomeje kuyegeraniza hano muri Mpeti, narabwiye ko juste bakeneye kwirema ikigwi
hano muri Mpeti no mu micungano yaho biborohere yuko bashobora kwadivansinga gushika muri ka gace n'ababwira bakomeje kurondera kari muri warikare bita Pinga. Mu by'ukuri Pinga noshobora kwigiriranya na Uvira. Yego. Uvira nuko hoho banahahonyoye, mugabo muri Pinga hoho nta n'umunsi numwe barahahonyora kandi hamaze kugwa abasirikare benshi cyane gose b'igihugu cy'u Rwanda ndetse na M23 kubera ko bakomeje gukora ibishoboka kugira ngo barabe yuko bahashika. Rero mvuge ko ari ndakibona sindagifata Pinga kuri RDF n'uyu munsi urumva ko ikindi giti cy'abasirikare b'u Rwanda basize ubuzima hano muri Rutiba bariko berekeza muri Mpeti kugira ngo barabe ko bashobora kandi kwisanasana baje kugaba ibitero hajya muri Pinga. Ya bora msasanguzi mbabare gatoya dusubira inyuma tuvuge kuri umugabo Sematama cyangwa se Sematama ivana niko shaka kumwita Sematama rero nuke ngo rugafise n'ibitama binini. Yego usanga mu mutomo ndaje kureka ifoto ye ndayifise nta suka n'umugabo oya pe nje ndashaka tuvuge kuri umugabo Sematama eske ko ariko araturatura yabuze donc yabuze yava ni yaja urabona neza uyu mugabo uzoherera eske abaramutse yishikana koko byogenda gute? Bo Sematama d'abord menya ko ari chef d'état-major watwigwaneho sibyo uyu ni wa komanda atwigwaneho yose. Yego. So kuvuga ko yo kwishikana byogorana apana byogorana nibaza ko icokora ari uko shetani yo kwihana nibyo nibaza nibyo byo mugabo n'abandi bariko barabakira oya tahura ko nimba shetani yo kwihana na Sematama kwishikana kubera ko Sematama na Kagame bo bari mu vyunguka shaka Sematama Kagame n'uyu Sultani Makenga oya nanga barashobora kwishikana nanga ashobora kwishikana mugabo aba bandi icokora nuko shetani yo kwihana akirega kumana ati mana naradekura sino aba bazopfa bagwana kuko mu ntambara niho bagira ubuzima bwiza cyane gusumba. Niyo mpamvu rero kuri bo rero nubwo ariko arayerera ari mu buzima bwiza aguma none ko baguma bafise ibirombe bimbamwe inzahabu arashobora ariko bafise abantu bamukurikira ushatse kuvuga jean basi abamuyoboka none shetani afise abamarayika biwe na Sematama arabafise kandi kumva ko natwigwana ikigwana hariya muri Minembwe nitegeko rya Sematama buya Sematama yovuga ati mwese hagarika intambara byo intambara bihagaze naturatura kubereka nimba ari umuntu akomeye. Sematama ituratura giwe nuko haje ingufu ziremereye hariya muri Minembwe akiri muri Minembwe drone zamuguma ku gakano zaguma zimuronde zitorosha drone abona ko atayandi maregamo ashobora kuyogira hajya acitamwo kuja muri direction no kwita Enkone ko turamuheruka ari ngaha muri Sheferi Bafuriro ndamuheruka numva bavuga ko ari muri Mwenga yes muri Mwenga mu nyuma sinzi yo agereye araciye ubwenge kabisa aguma turaturanye numva ntandi mahita yarabonye neza yuko ati jewe bijya bisiga kabisa ndabona byongwa nuko ni bya bindi ijambo ry'Imana rivuga ko munyakibi aho gataho mwirukanye exactement nibyo abona musanguze imbere yuko turangiza ikiganiro hari message mfise hano nifuza ko tugasoma imbere ko turangiza ukurishi kavuzeko Colonel Nangayivuza yatangaje ko afise urutonde ruriko amazina y'abantu benshi bo mu bya politiki harimo abashinga amateka abashikiranganji abakenguza amateka abajejwe ibigo vya leta abahanuzi b'umukuru w'igihugu hamwe n'abarongoye imigambwe ya politiki harimo nabo mu mugambwe uri ku butegetsi ngo bose bashigikira inyeshamba nk'uko abivuga abo bantu ngo nibo batanze amafaranga yafashijwe mu gushigikira igikorwa cha gisirikare cyabo ayo mafaranga akaba yaragenewe guhungabanya igihugu no gukura ku butegetsi Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yavuze kandi ko ubwo rutonde ruzoshigwa ahabona mu gihe cy'itariki kirekire yongeye ko atazopfa ari wenyene kandi ko atanumwe azogira ico yiregura canke asaba igihe ivy'ukuri bizoba bimenyekanye nk'uko yabandanije abisigura ihuriro AFC ryari rifise
ubwoko butatu bw'abanywanyi. Ubwa mbere yavuze ngo ni abari ku rugamba, ubwa kabiri abari mu nzego za leta ku butegetsi, n'ababashigikira bari hanze y'igihugu. Ngo hariho ubwoba bwinshi bwinjiye mu bice bimwe bimwe by'intwaro za gisirikare. Mbega none igihe cyo gushira ahabona no kwitwaza ukuri cyarageze? Iri ni amajambo ya Corneille Nangaa. Ubivuze kwiki? Je numusoma kandi umuntu azogenda wenyene. Corneille Nangaa yivuza buriya nubwo yambika umwambaro wa gisirikare, je peux dire yuko atari umusirikare. Nangaa yivuza sinzi ryari yagize formation militaire. Arashobora kuba yaragize muga ntaho ndabibona. Ba Sultani Makenga, ba Wiringoma, ba Byamungu bari atubazikira abasirikare. Mugabo Nangaa yivuze aho tumone yitaye mu mwambaro wa gisirikare, agaca yigira commandant supreme wa M23. Mugabo ntaho turamubona. Amateka yiwe ya gisirikare ntaho tubuzi. Tuzi ko yari umusuma yafatanya na Kabila. None ntibitwi none mu byatumye ahitamo kwiyunga na M23. Buriya uyu Nangaa yivuze ntari mu mugambi wa M23. No, ni kubera yuko Chirombo amaze gushaka ubutegetsi yahagaritse ibirombe vyiwe. Hari ukuntu bari barikebeye ibirombe bicukura nk'ubutare private bakadandaza bakaguma biberaho. Chirombo rero avuga ati no, iyo ni trésor public, ntabwo biguma biri by'umuntu, reka tubishire mu maboko ya leta. Nangaa yivuze ati rero reka nanje ncenja kwiyunga na M23. Pardon, kubera ko ibintu aho yarasinzwe kuri ubufu bari bagize iki, bari bahugaye. Niyo mpamvu mvuze nta basirikare bwiwe nigeze mbona. Niyo mpamvu hari amajambo avuga akagaragaza mu by'ukuri yuko ari umusivile. Sivyo? Par exemple, n'igihe bamubajije bati u Rwanda rwaravuze yuko mukorana. Yaje avuga gute? Isi u Rwanda rwonyene n'Uganda turakorana. Donc u Rwanda rwariyaruye gushira aheru. Mugabo Buganda nabwo aca bushiramo. Buriya bishoboke ko n'Ubuganda bari basanzwe bakorana muri zanze na sigura zitandukanye z'ubusuma niki. Mugabo ko bivuga yaheru Buganda bwaciye bumwigarama. Donc nkuko yavuze ngaho ntazopfa wenyine, yarabigaragaje. Yamaze kubona yuko akibe kahetse. None gabasha jewe nemere bambambe ba ministre kanaka turi kumwe, ba depute kanaka, abajiro kanaka turi kumwe, basanzwe bamufasha. Ni rero kubera ko byabananiye kumvugira, nanje ngoma ndabashire aheru, hama tuzobambwe kumwe. Kandi burya nitunabeshane, nubwo bishoboka katero yarabivuze ivyo, nubwo bishoboka. Mugabo mu nzego zose avuze, hari abantu bashikiye ishamba. Zya nzego zose ibyo c'est sûr, mu bashinga amateka, mu nzego za gisirikare, mu nzego za leta, muri diaspora hose birazwi. Donc mu basirikare ba FARDC tout ça hariya hose harimo basanzwe bashigikiye M23. Mugabo ico novuga ni giki, uyu Makenga nako uyu Nangaa yivuza natahure ko umugabo apfa nk'umugabo. Sivyo? Umugabo apfa nk'umugabo. Akandi gisuma ni gifashwa. Harakano yareje ko ngabona musangoza avuze ngo mbega none igihe cyo gushira ahabona no kwitwaza ukuri cyaheze. Akari nuko nguma ncidangiza ko nanje buriya. Sivyo? Ndi kuvuga ati agomba kumenya ko umugabo apfa nk'umugabo. Yego. Ni ipfane. Abandi ko batafashwe akwabwe yuko abavuga. Abavugira iki? Nimba barakoranye mw'iryo banga, hama hakaba hageze aho babona ko byanse, ntihagomba guca basheta. Namenye ko icatumye badakorera ku mugaragaro nuko bari bazi yuko bazogira ahantu bashitse. Mugabo baca baba ekenge, bavuga ati turashobora kutoshika twebwe ntituje aheru. Niyo mpamvu rero nuvuga ko yakagomba kuba nk'umuntu w'umugabo, agapfa nyine akipfana, akareka kwa amaboko nk'umuntu atwawe n'amazi. Utiro none ngigihe cyo kuvuga ukuri niki cageze. Ega nico gihe. None ko urugamba rwabananiye, urugamba rwanse,
bageze muri nankana bageze hahandi bavuga bati naka yarajejwe iki ntaco yakoze niwe yatumye tunanirwa na naka yarajejwe iki ntaco yakoze niwe yatumye tunanirwa rero bireka dushira ukuri ahagaragara magambo ko kuri bagomba gushira ahagaragara ni kwa kagomba kuba ukuri ko kwerekana abo bakoranye yibambewe kubera ko bavuze ngo berekane abo bakoranye burya wosanga ariko je ndamwemeye cyane nanga yivuze kubera iki ashobora kuba bavuga ati jewe nina ceceka sinde bavuge barashobora kuzogaruka mu yindi episode baje gukina iyindi ntambara yego je ndamushyigikiye mbere kabisa kubera yuko nyine abasigaza badusigara biga izindi plani zo kugaruka none abavuze baze ko ari hazo bagiye gukiza nyene nta kundi urabona kubavuga nta kintu na kimwe azubagiye gukiza ahubwo azubagomba gutanga izindi ntambara bien sûr ni nka kwa kundi bamwagiriza ko ari we yatanze map yo kurasa ikarundu kandi atari ko biri si wayitanze bamwagirije ko ari we yatanze map yo kurasa karundu uriya mugore we wari hanze yagiye muri danger pour rien kandi bitari byo ubujya nabashobora kubavuga ugasanga harimo babeshe none nk'ubu barimo uwo bafitanye ico bapfa agaca mu denonsa niyo mpamvu rero nanga yivuza napfe nk'umugabo nagende bamumanike nta kundi nivyo yahisemwo ibyo yaramaze kwibasi bikeya umuryango dusigaye barabi reka ndagushimira cyane Muzisanguzi nongera nshimira abamanye natwe muri kiganiro ndababwira ko araho butamu bindi biganiro ciao ciao